ino akademi ntiyoroshe vraiment ntivyoroshe, baratanga n'ibidari ku bantu bafise ibimazi muri akademi. Murabona ko arabayizi cyane, ino entreprise irakaze cyane, irasuse, turabona ko batoroshe, irakaze cyane vraiment. Yubaye, murashaka kuma amashyi menshi ku bino akademi. Murabona ko ari abantu bikimazi cyane bariko barahabwa imidari. Muri iki kiringo kingana n'umwaka muri Académie de la Cuisine Gastronomique, nk'uko twabibabwiye, ishure rikuru yigisha ibijanye no guteka neza canke ibifungurwa bimeze neza, twarakoze igikorwa kidasanzwe. Muri uyu mwaka twakiriye urwaruka rushika ku 150 mu mapromotion atatu. Muri abo 150 abashoboye guhabwa impamyabushobozi aribo baza kuzuza igitigiri c'uno munsi, bazoba bakwiye igitigiri c'abanyeshure 78. Turashimira Imana ko yadushoboje kurangura ico gikorwa kidasanzwe. Ni by'ukuri hariho benshi batashoboye gushika ngaha kubera ama entreprise batanguje, ariko uno munsi bakaba bafise abashitsi batandukanye canke bakaba bafatiriwe n'ibikorwa bitandukanye. Turakenguruka ko benshi muri mwege twakiriye mwagaragaje ubwitange mukagaragaza ubutwari. Uyu munsi mwebwe muri imbere yacu muza guhabwa impamyabushobozi muri abanyeshure 22. Nk'uko mubizi mwari benshi, ariko si mwese mwashoboye kuronka impamyabushobozi. Impande y'iyo mpamyabushobozi hariho ikindi muza kuronka iyo twita attestation de réussite. Mbega akamaro nakahe? Mu bisanzwe impamyabushobozi yanyu ariyo certificat itangwa hakurikijwe amategeko, hisunzwe inyigisho wakurikiranye. Ngomba ikindi naco, certificat yawe irerekana ko ufise ubumenyi kandi wakurikiranye izo nyigisho. Kuri certificat yanyu harashizwe ko icerekana ko vy'ukuri idafise ubuziranenge, ariyo twita QR code. Muri mwebwe mugiye kuronka certificat uno munsi na mwebwe mwamaze kuzironka, si vyiza ko igihe muriko murasaba akazi kuri aya certificat mwarose mutanga photocopy. Nimugirishe conformité abe ariyo mukoresha mu guhiganirwa akazi kanyu, kubera ko murabifitiye uburenganzira. Ikindi naco, certificat mugiye kuronka irafise agaciro kanini, kuko niyo yerekana ko uriko urarondera akazi ufitiye ubumenyi. Nobahanura ko mwobandanya kugaragaza ubuhanga musanzwe mufise, mukabwongereza mu mastage mugiye kuronka mu minsi iri imbere. Ku bijanye na attestation de réussite, nayo nyene irafise agaciro kadasanzwe. Mu bisanzwe irerekana uko warangije ivyigwa wakurikiranye n'ubushobozi usanzwe ufise. Birerekana ubuhanga usanzwe ufise mu kintu ico arico cose. Ku bafise amanota make niko twayabaye, kuko niko mwayakoreye, murazovyihanganira, ariko kandi mubandanye kugaragaza ubumenyi. Uyu munsi ntabwo usanzwe, twarakoranye n'abantu benshi, twarafashijwe urwaruka rutari ruke. Turahimbagwa no kubona benshi muri mwebwe bari ku mirimo, kandi imirimo musanzwe muyikora neza
kandi n'ama entreprise menshi akabandanya kubizera mu gihugu. Muri Académie de la Cuisine Gastronomique turafise ikibazo gikomeye c'abakozi bakeneye akazi. Dufise abantu benshi bifuza ko tubaha abakozi ariko abakozi ntabo dufise. Nifuza ko mubandanya kugaragaza ubumenyi mufise ku buryo mu myaka iri imbere mushobora no kuzoshika ku migabane ya Amerika, ku migabane y'Uburayi. Ico tuzokigerageza kandi tuzobibafasha mpaka mubigezeko. Nico gituma mutocika intege, ahubwo ubumenyi mwarose mumenye ico muri kandi mubandanye kubutsimbataza. Turashimiye cyane abantu mwese mwagiye muradufata mu mugongo. Cari igikorwa kitoroshe cyane. Nukuri novuga ko ikiringo twamaze cari kigoye gose. Umwaka twararanguye ibitari bike. Nico gituma benshi muri mwebwe muvyihaya. Na twebwe nyene turashimira benshi berekanye ko bashigikiye umugambi wacu, abo twayaze bagashigikira iciyumviro cacu. Reka dushimire abaparteneri benshi twagiye turakorana, harimo Zion Hotel, harimo Milton Hotel, King's Conference, Royal Palace. Turashimira kandi Amahoro Hotel n'abandi benshi mugiye mutandukanye tutovuga ngaha, mwagumye mudufata mu mugongo. Nukuri urwaruka mwaramuye, mubabwira ko ico mwaterereye mu buzima bwabo n'uno munsi baracishimiye. Nico gituma uyu munsi tugiye gushimira abantu bagiye batandukanye kugira mubandanye mwinovora, ariko ubushimwe bwarategekanijwe haba kubadushigikiye muri uyu mwaka, haba ku mahoteli twakoranye agiye atandukanye, eka mbere ubushimwe bwaratanzwe ku banyeshure bitwaye neza mu ishure bakagira ibyo bahevye bagakurikirana izi formation ikiringo kirenga amezi 3. Reka dushimire King's Conference, yaradufashije cyane, baratahuye umugambi wacu kandi twabona ko bashira imbere ineza y'ugwaruka. Mwaradufashije cyane, tubakomera amashi. Uwaserukiye King's Conference aze atore agashimwe ka King's Conference. Reconnaissance de votre engagement sincère et votre soutien précieux envers la jeunesse, la direction de l'Académie de la Cuisine Gastronomique vous exprime sa profonde gratitude pour le cœur rempli d'amour que vous avez démontré en accompagnant nos efforts de développement. Votre appui constitue un levier important dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et contribue à bâtir un avenir durable pour notre communauté. Urakoze cyane, igikorwa wakoze turagifise ku mutima. Reka duhamagare Nzoninahaza Emmanuel, turahamagara kandi Kanyana Emeline bashika batonde ngaho imbere, turahamagara Kajeneza Mimi, turahamagara Kwitonda Edi, hashike Ndiho Kubwayo Deogracias, hashike Ininahazwe Estera, hashike Burundi, hashike Ezekiel. Abo bose turabasavye mushike ngaha imbere kugira tugire ico tuvuze. Ndababwire
uko muhagaze ngaha igikorwa cyose musanzwe murangura muri akademi turakizirikana n'ukuri muri intwari. Twarakoranye byinshi mu kiringo cy'umwaka, kuri uyu munsi nta byinshi twumvise turavuga ko mugiye kuronka umudari werekana ko uzona bibutsa ko muri abagaciro muri Académie de la Cuisine Gastronomique. ino Académie niyoroshe vraiment nivyoroshe, baratanga n'ibidari ku bantu bafise ibimazi muri Académie. Murabona ko arabayizi cyane, ino entreprise irakaze cyane, irasuse, turabona ko batoroshe, irakaze cyane vraiment. Yubaye murashaka kuma amashimisha ku bw'ino Académie. Murabona ko ari abantu bikimazi cyane bariko barahabwa imidari. Jenzi jora bikora n'umukuru w'igihugu karabikora kumwe muri Académie bageze kure. Murashaka kongera amashimisha Académie vraiment. Ni entreprise nziza cyane igeze ku rundi rwego. Ngurukiye na mwebwe ugwaruka mwitanze cyane mukagira byinshi muhevye mukaza gukurikirana izi nyigisho. Hari gihe wasanga bitaba byoroshe, hariho ingorane nyinshi mwahuye nazo. Ndabakengurukiye mwese ukuntu twabanye muri iki kigo. Turagiye gushimira bwa mbere, reka duhere ku munyeshure ya Saint yagaragaje umutima wo kwitanga cyane, ukitwararika ibyigwa, ukerekana ko waje kwiga umwuga uwukeneye, kandi tukwipfuriza ko ubumenyi buri mu gitabo ugomba kuronka uzobushira mu ngiro bizogufasha. Kaze utora agashimwe kawe. Manirambona Dansire. Manirambona Dansire ni umwe mu banyeshure bakurikiranye ivyigwa muri iki kigo. Asanzwe afise Hotel Ombre des Patriotes Ngozi. Nimwamukenera ntimuze mureke kumushorera, azobaha indaro. Arafise hoteli nziza haba ku Masanganzira, Marangara no mu gisagara c'Ingozi hagati. Yarakurikiranye ivyigwa, warerekanye umwete udasanzwe. Natwe tugomba tukuge ko tukwibuka, kandi ubumenyi warose uzobushire mu ngiro. Iteka Debora ntibyari byoroshe, asanzwe afise akandi kazi kandi katamworohereza. Uravye uko yakurikiranye ivyigwa n'umwete yagaragaje, yaritanze bimwe biboneka. Tukaba twaguhaye agashimwe gashobora kukongerereza ubumenyi mu gisata cya patisserie usanzwe ukunda. Inyigisho mwarose ntizigiye guherera ngaha. Benshi muri mwebwe aho bukera muratangura amastage, bisaba ko mugerageza gushira mu ngiro inyigisho muronka. Bisaba ko mugerageza kugira ubutwari. Ntimube abantu ejo bazoshika ahantu havuga ijambo ngo hora. Mu bisanzwe ubukene ni ikintu kibi. Cuti, ubukene burashobora gutuma uvuga ijambo ntihagire umuntu n'umwe aryumva. Iyo ngendo muze muyigwanye, iyo nyosha mbi muze muyirinde, ntibize vyigere bibabako. Umwete nico kintu kiza imbere y'ibindi bintu byose. Iki kintu ndakivuze ubu kugira ejo ntikize kibashikeko. Benshi muri twebwe baragenda ku buzi mu maservice atandukanye, ukaza wumva ngo akazi ngo je ndagahevye ndagiye. Après une semaine ucubona atanguye kwandika ama message mu ndondera kandi kazi. Uko ni ku buzima bwubatse. Iyo turi ku kazi
hari igihe shitani atweka ko ivyo turiko turakora canke akazi turiko atana agaciro gafise, canke ugasanga naho hagera kugenda ku kazi mu gitondo shitani akuzanira irindi tiro rituma wumva umenga wuga umuryamye. Mugabo igihe umaze guheba akazi na rya ryo mu gitondo urayihiga ukaribura. Biranezereye mu buzima kubaho mufise ico mukora, ni nkuko mwipfuje kugira ico muri, ni mube ico mwipfuza kuba, mube Burundi bw'uno munsi bateza imbere Uburundi, muteze imbere imiryango yanyu. Muhezagirwe cyane, muri benshi twabanye, sinovuga vyinshi, abarezi twabanye babakurikiranye ni benshi, nawe ariho abafatiriwe. Ndababwira ko Imana ibahezagira ikabaja imbere ikabandanya kubafasha. Tubipfurije ko ejo hazoba heza. Tubipfurije iterambere mu bikorwa vyanyu byose, mu ndoto zanyu zose. Imana ize ibandanye kubahezagira. Mwese mwarabaye intwari, murakoze. Certificat urashobora kuza ugakora ikibazo utakoze, ngo baguha attestation. Urashobora guha attestation atakiriko, ni ukuvuga ngo hariho abantu bitakunze ko bakora ikibazo. Ariko kandi nagira ndabatera intege, ni byiza ko mukwegera muri akademi mukajya ku rutonde rwiza. Uyu munsi n'ibirori, ariko iyo hageze mu buzima busanzwe niho ubona yuko atashobora ukwiye gusamara ko ibijefisi ntaye nyinshi cyane muri bo. Rero ni byiza yuko muzo kwegera uburongozi bwa akademi mukaraba yuko n'izo mpapuro ibyo mutakoze mwobikora. Hama ubushimwe naho ndazi hari uwagumye yoba yibajije ati none barabiki bisunga iki. Murabona muri akademi hari imisore myiza, hariyo n'inkumi nziza. Ayo masura siyo baraba ubumenyi ngene wabugaragaje. Uwo twatwicaranye nagenda mwereka kuri palmarès y'amanota y'ikigwa n'igishije, yabonye yuko abantu bose baronse ubushimwe ari incabwenge, babigaragaje mu by'ukuri, n'abandi ni incabwenge. Ariko mu baronse amasertifika nta n'umwe adafise, babiri bonyene bafise guhera kuri 82 kuduga gushika kuri 90, abandi bose bari hejuru ya 90% mu kigo cya entrepreneuria. Sigura ngo no mu bindi byigwa urumva ko shize hamwe mu pourcentage usanga uwo muntu afise amanota meza yo kumushimira. Kugira ngo mwabyumvise ibyo nibihambaye cyane gisoma kugira ngo umuntu ahabwe agashimwe. Reka rero mbandanya ni iki gikorwa cyo gutanga amasertifika. Ngiye kuyasoma bari bamvuze, nitwa Ezekiel Sengiyumva, ndi umwigisha muri akademi de la cuisine gastronomique, yigisha ibijyanye no kwiteza imbere entrepreneuria appliquée à la culinaire. Hama ariko kandi sanzwe n'umuyobozi w'ikigo cyitwa Bitena, umupartenaire wa akademi. Mani baheza uwa mbere rero tugira duhere ko n'uyu Manirambona Dansire. Dansire mushaka mumwongera amashi nta ngorane, sibyo? Dansire tugire ko tunamugira publicity yagaragaje umwete udasanzwe. Urabona umumama afise amahoteli Ngozi, akaza agaheba y'amezi 3 yicaye. Jewe narakurikirana mu ishuri, yaranabangutse cyane. Hari ibintu biba bikwiye kudutera intege no kubatera intege. Rero no gushimirwa by'ukuri, kuraje kandi yego nimwaje Ngozi muzoce murondera Dansire, ngira ngo azoca ashiramo n'akabonize. Reka tubandanye n'uwa kabiri ni Nahazwe Estela. Hama je ndiko nasoma list uko bayimpaye, sinabajije murongozi wa akademi yuko kuyipanza, ariko bakurikiranye amanota canke ari liste. Ntihagire uhava rero yizera ibitari ibyo. Ni liste bampaye ndiko ndakorerako. Barashobora kuba bisunze uko mwanditse mu ikaye, barashobora kuba bisunze amanota. Mwese mwakoze neza, nta n'umwe atakoze neza, nta n'umwe atagaragaje ibikorwa byiza muri akademi.
Shemezayo Astrid. Iteka Debora, duha amashyi menshi cyane Iteka Debora ashyize hano aronke certificat na attestation. Akurikire Ikuzimana Edouard. Umuha amashyi menshi cyane Edouard.